Mwitangazo basohoye abarundi bari mwishirahamwe ry'abarundi baba muri Canada ishami rya Ottawa bagaruka gukuntu umugwi FDLR wavutse umugwi wakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 imbere yo guhungira muri Kongo y'intwaro rusangi igihugu cabakiriye kibafata nk'abanyagihugu baco ivyabo bongereje inguvu bituma baca batangura kubiba urwanko rufatiye ku bwoko mu banyagihugu no mu karere urwanko hanini rwarondera cyane abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari nayo ntango y'injyane zimaze imyaka kandi ziguma zisubiriza mu karere k'ibiyaga binini nkuko babandanye babivuga muri iryo tangazo leta ya Kongo cyo kimwe n'iy'u Burundi irongowe n'umugambwe CNDD-FDD umugambwe wavuye mu muhari w'abagwanyi bakoze amahano mu Burundi igihe barukiri mu ishamba bishize hamwe n'abakozi ihonyabwoko mu Rwanda amahoro abumugani mu karere ubona kugo runani rw'iyo migwi y'inkozi z'ikibi rutigeze ruhengeshanya gutanga inyigisho zifatiye ku moko mu karere kose ishirahamwe ABC ishami rya Ottawa rimenyesha ko kubera ivyo vyose rifise impungenge n'amakenga menshi hambavu yo kubabazwa n'inyifato y'amakungu hamwe n'igihugu ca Canada bakorera ku makuru y'ibinyoma bagaha umugongo inkeho z'abatutsi ziriko zigandagurwa atagitabara ibishobora guhungabanya umutekano w'akarere kose atagikozwe ari naco gituma ishirahamwe ABC risaba amakungu gushigikira itwigoro t'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bijanye no gutunganya ibiganiro bidakumira aho kwama hihutirwa gufata ingingo n'ibihano hashingiwe ku makuru y'ibinyoma amakungu yanasabwe kandi kugondoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo akure ingabo ziwe ku butaka bwa Kongo kureka kwifatanya n'imihari y'inkozi z'ibibi n'abakoze ihonyabwoko ndetse bakanakurikiranira hafi biriko bibera mu karere na cane mu Burundi.